Mu gihugu cyacu twari dusanzwe tumenyereye ubwoko bw'imbabura zihingurwa mu ibumba zikoreshwa n'amakara. Uko ibihe bigenda niko abantu bagenda bubura ubundi buhinga bushobora korosha ibintu mu gutegura imfungurwa na cane cane mu gushobora kuziganya no kwirinda gusesagura. Muri kino kiganiro twarashoboye kubona ubundi buhinga canke ubwoko bw'imbabura zikoreshwa n'umuyagankuba mu guteka bagashirako incenga z'amakara. Twarashoboye no kuyaga n'abahinga basanzwe bazikora baratuyagira akamaro kazo. Nitwa Habimana Christian. Ubwoko dukora bw'izi mbabura ni ubwoko bushika bune. Ubwoko bwa mbere hari ubwoko ubu ni ubwoko bwa mbere, hakaba n'ubundi bwoko bugira kabiri. Urabona ntizihagaze kumwe bivanye umwe wese niyo abashaka. Hariho n'iyindi nini ishobora kuja ko bijya bisafuriya binininya bateka ko indya zo muri resitora. Hakaba na zijya rero bakoresha amakara asanzwe kuko izi zifise yandi makara azikoreshwako. Izi igituma mubona ziriko insinga, izi zikoreshwa ku muyagankuba canke kuri pano soleil canke ku bateri ya telefone canke amapire ayo asanzwe avuza iradiyo. Urashobora kuyikoresha kuri imbabura. Izi mbabura rero ukuntu zikoreshwa nguko. Imbabura ubwa mbere na mbere iba ifise ikinogo ngaha. Iki kinogo rero nico cicaramwo umunyota. Hanyuma imbere yuko dushira kwa makara hariko akantu kitwa akayungiro niko dukoresha. Akucugashiramwo aha. Umaze kugashiramwo rero uzana ya makara yawe ugashiramwo. Amakara dushiramwo sa manini manini. Namakara ajya mato mato bita amacenga. Bijya bisigarira by'amakara. Ahantu bacururiza amakara uzosanga bagenda babyegeranya kugira ngo bikunde babiyungurure bakuremo ivu gusa. Tujya tuntu dusigara turi hejuru y'umusegetera tutace musegetera nitwo duca dushirako rero aha imbabura yacu igaca ibona kwaka. Duca ducanisha ikibiti kujya kw'izindi mbabura, hanyuma ugaca ufata chargeur ya telefone nico ushirako ngaha. Dukoresha umucanwa muke cyane ubaho. Chargeur ya telefone niyo dukoresha tugashiraka aha umucanwa ugacubona kuzungurukisha imoteri iba iri ngaha. Aha harimo moteri nituma rero bya bindi byaka. Igiha inguvu iyo moteri ni umuyagankuba canke iyo bateri ya telefone canke bateri y'imodoka canke plaque soleil. Ivyo nivyo bintu biha inguvu iyo moteri. Twarabyigishijwe, tumaze kuvyigishwa natwe duca turabyamamaza, abantu tubona barabikunze. Ibiciro si bimwe kuko bivana n'ukuntu itore riba rimeze, kandi n'ubu ija ko isafuriya nini ibikozwe mu itore rikomakomeye. Hariho nk'itore iri risumba dimension iri, ariko upimye gutya urabona yuko arangana. Urabona usura kuyabona ni rimwe, ariko turabye epesere yaryo mwene aha niho duca tubona uburemere bw'ico cuma, tukabona no kugiha ibeyi. Iyo umaze gushirako chargeur ya telefone aha uca
ucana imbabura ukabona nyine yuko yatse, irashobora kwaka urubeya rurenze kandi wari ukeneye umucanwa ugereranye. Hariko urufunguzo ayo twokwita volume y'imbabura ngiyi, aka ndagashizemwo bituma umuyaga uca ugabanuka wari murinjira, bigaca rero bibonekana umucanwa kurimo uragabanuka. Uko rero niko dukoresha umucanwa wacu mu rugero dushaka rwose. Utetse ibiharage urashaka kuduza urubeya ushaka, utetse umuceri hajya ugomba gukama uca umera nk'umanura gatoya ukaba ugabanije umuriro. Utetse isose naho kugira ngo ntihaveyo bayozigira ngo ba bosi baze kudutatira, uca ukamanura igaca iguma itekereje, rero irimwo iraka yatekereje. Nivyo ku mwuga wacu twifuza ko twotera imbere tukegerwa ku rwego rwo hejuru kugira ngo tumenyekanishe hose, mbere no mu Burundi bwose tukaba twoshikayo, kuko turamaze kuzishikana ahatari hake. Ingozi ziramaze gushikayo no mu gice kimwe ca Rumonge, kuri centre Rumonge izi turamaze kuzikoreshayo cane. Izi barazihurumbira cane gose, kuko umuntu yamaze kuyikoresha akabona ubwiza bwayo n'ukuntu inyarutsa, ni ngombwa naho ihera aragaruka akavuga ati jewe nkeneye yambabura nka yayindi nyene. Iyi twayitaziriye biki giti. Iyo umuntu ariko arakora igikorwa ciwe ntabura intambamyi ahura nazo, ariko ntacika intege, aguma abandanya gukora gushika ageze ku cyo yifuza. Abo bahinga bakaba barangiza batera kamo abantu bose kwijukira gukoresha izo mbabura. Intambamyi turashobora kubura ibikoresho kubera ibiciro byagiye biduga, aho twari dukura ibikoresho ugasanga byakenye. Izo nzo ntambamyi nyamukuru dukunda kuronka. Twebwe akamo twobatera kuri ibi bikorwa twebwe dukora by'izi mbabura, icambere imbabura iranyarutsa. Umaze kuyikoresha wese ndibaza aramaze kubona ukuntu inyarutsa. Mu mwanya mutoya ushize ku ziko biba bihiye, kandi ugakoresha umutahe muke. Ukoresha umutahe muke, amakara ni vya bindi vyahora bitabwa ariko ubu ntibitabwa. Urumva iyo ni inyungu. Gucegwa naho ku kazi ntubugicerewe, naho wotasasi twavuga ati saa yindwi nzoba mpejeje kurya ubugari n'imboga watetse, byose uzoba waringanije neza. Abana mu gatondo aja muri dushe, aza kuva muri dushe icayi camaze gusha, byamaze gutungana. Izi mbabura rero iciza cazo ziranyarutsa. Akamuro no batera nuko bozijukira kuzikoresha, kuko izi nafasha gukingira ibidukikije. Vya biti twahora twirirwa turatemagura ngo turondera amakara, yega amakara barayarondera kandi natwe niyo dukoresha, ariko vya bindi twahora duca tuza gusesa ngo niyarara, bijya natwe nibyo duca duhinguramwo amakara duca ducana, duca tuyikuramwo rijya vu ryonyene, ivu riba ririmwo burya bwasigaye hejuru y'umusegetera, kubera tuyunguruza umusegetera canke akayungiro. Burya rero nibwo duca tugenda turashira kuri izi mbabura bikagenda neza. Kamonotera notera yuko aba muntu wese no zina muntu wese umunyagihugu no mubwira ko yogura imbabura n'inziza iraryoshe gukoresha. Ubu umufuko w'amakara ugugwa 45, umugayo macenga ni 10,000 ku mufuko. Uwari we wese yokoresha imbabura kuko ni nziza gose. Murakoze gose.
kwa mwatugendeye ngaha iwacu mu Kinama twicara tunama rimwe ego ku mwuga. Abifuza kuba boza kutugendera bakagura kuri zimbabura ubona izi dukora bodusanga mu Kinama kwibarabara ry'ikaburimbi riva ku isoko mu Kinama ritera rimanuka kuri Mendevre ashitse ngaha kuritumberanye no kwibarabara rya 20 rimanuka rija ku ishengero rya Katolika ahanyene ku ikaburimbi atarinjira mu rya pave nihaca dusanga yegome.